tukiri ngaho nyene ako kantu ko kugenda hanze niko nari nkeneye. Momo Melody ni gute yavuye hariya aje gukora ikiboyi ino akaza kwisanga yageze muri Amerika, mbega ni gute yahavuye agaruka ino kandi? Bon, jewe nibaza ko kugaruka ni wabaye umugambi n'iki yo nayo ni nyama yitwa gute? Bayita amavya y'inka canke ama special. Reba wamenye iryo zina ukamenya jewe menya ko MASTERLAND yabizemo ama pourcentage menshi kwijana. Ubona bivuze kubera ko bose wa Master Music namubonye nga wamubonye nga ariko twizere ko azova asubira yo gukorera y'akazi canke byagenze gute? Izajya mu Melody ryari rimeze gute? N'amakosa yakoze byari bimeze gute? Yewe igaruka ryanje riri Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up Bujumbura Burundi? Chobo MC Jojo 257, Mr. Swag, Mr. Nyumva Muhindo, Mr. Testing Love, n'andi mazina menshi. Yes, ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe mukunzi wa Marengo Media. Yes, right now tuba turi muri trending show. Twatuntu nyene mwagiye murakunda. Yes, kuri uno munsi ndi kumwe n'umuntu asanzwe akora ibintu muri kano kanya bitari bimenyerewe ariko bisanzwe bikunzwe. Iyo mvuze ibintu bikunzwe uvuge ko biba bikunzwe nyene kubera ko je MC Jojo ibintu byose uzobisanga kuri Marengo Media, n'ahandi hantu namwe uzobisanga, n'ahandi hantu namwe uzobibona. Abari karakora ibintu bitwika kandi bimeze neza. Ivyo bintu bitwika by'uyu munsi ni ibintu bitwika mu nda, hahandi hariya mu nda biba biryoshe kandi biba bitamenyerewe. Kandi n'amakuru ufise uwo muntu yaragiye hanze no mu diaspora, bamwe bitwita aba diaspora, siba ko rigirwa n'abantu benshi. Twese tuba dufise indoto zo kugenda hanze, ariko n'abantu benshi bagenda hanze ntibagaruke. Yes, right now uwo muntu turi kumwe ngome namuganirize ambarire igituma nimba ari birashika akaba yagiye hanze agiye kwiga bino bintu turiko turabona ngaha, and then akaba yaragarutse hano mu gihugu iwacu aje kugira ngo ateze imbere igihugu cacu. Yes, ndakuramukije. Ndabaramukije cyane, nkaramutsana bariko bakurikirana Marengo TV. Yeah, ndabaramuka bari bose mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muri. Imana ibaho umugisha mukomeze gukurikirana iyi TV kuko ni ku muvuduko udasanzwe wo gukora cyane kugira ngo turabe ingene dutera imbere. Tuganira nande? Neza muganira na Mordecai Ndikumana canke Momo Melody, abari banzi kw'iryo zina canke umukozi, umuntu aticaye ariko arakora adashaka kugira ngo rabe ko yotera imbere. Mordecai ninde? Mordecai ni muntu ki? Mordecai yavukiye he? Mordecai ni umuririmbyi wa kera, bana wa kera, yaharirimba umuziki w'u Burundi, aba mu nyuma aza gushima kubihagarika gato kugira ngo arabe ingene yorondera ubuzima yo kwisumamwo. Umunyakarusi jana kwijana bangaye Bujumbura nk'abandi barundi bose baba bavukiye mu ntara hagati ariko bagahitamo kuza kuba i Bujumbura kugira ngo bagwanireho n'ubuzima. Yego. Mordecai yakuze gute? Ni gute yisanze ari ngaho i Bujumbura? Byagenze gute? Nibaza ko nakuze nk'abandi bose mu buzima bugoye kumbure butoroshe, ariko mu nyuma maze gukura maze kugira ubwenge nza gushima kuza kumenya hahandi Bujumbura numva bose bavuga, numva benshi birukira, nanjye nza kwisangaho, ari nayo mpamvu no munsi ndahaba nk'abandi bose. Yego. Mordecai ni gari yiyumvisemwo kwazi guteka, ni gari yatanguye kubikora kinyamwuga? Kuva 2012 niho natanguye kubikora kinyamwuga. Ndakora akazi ko mu nzu ikintu cy'imyaka 3, mu nyuma Imana iracinzira ndurira indege ndaja kubikorera i Washington DC. Ndavayo ndagaruka ndashika ngahe Bujumbura gushika nanone ndiko ndabikora nk'umwuga ubeshejeho abanje ndetse n'abandi batari bake bo muri famille. Eko. Tukiri ngaho nyene ako kantu ko kugenda hanze niko nari nkeneye. Momo Melody ni gute yavuye hariya aje gukora ikiboyi ino
akaza kwisanga yageze muri Amerika. Mbega ni gute yavuye agaruka ino kandi muri Amerika abantu benshi barifuza kuhagera bakunze bamarengo media. Abantu benshi bifuza kugera muri Amerika kandi benshi right now benshi nabariyo ntibifuza kugaruka ino. Ni gute Momo Melody yagezeyo? Ni gute yagarutse kandi? Bon, jewe nibaza ko kugaruka ni wabaye umugambi n'icyifuzo canje ijana ku ijana, ariko byarabaye ngombwa yuko ngaruka kubera yuko kumbure ariko Imana yari yabipanze ngo ngaruke mu gihugu canje c'amavukiro. Uno musindi Bujumbura nahagarutse 2016 hari mu mpera, nari nagiye 2014 mu ntango. Naragarutse byabaye ngombwa yuko ngaruka, ariko sindogreta kandi sinicuza impamvu nagarutse, kuko vyose uko ibintu bigenda muri gahunda y'Imana. Bien sûr bavuze yuko hariho benshi cyane bifuza kubona boshika muri ico gihugu, ariko ntibibakundire. Ariko jeho yabaye chance nahawe n'Imana. Ntabwo bwabaye buhinga nagize, ntabwo ari amashuri menshi, harabafise amakaminuza, amashuri atandukanye, ariko bitakunze ko bashikayo. Ariko je gushikayo yabaye chance. No kuvuga ngo buri wese ni chance yo mushikira bivaye uko Imana yabimwandikiye ati yewe ko bitera ahantu habone. Rero jewe kabaye aga chance Imana yangiriye kugaruka nayo nyene. Rero ndabivuga nti wari umugambi w'Imana, kandi nuko nzosubirayo ni mu mugambi w'Imana. Uratubwiye yuko yabaye amashasi kugira ngo ugereyo, kandi no kugira ngo ugaruke yabaye amashasi. Mbega Momo Melody ayo mashasi yari yagiye kwiga bino turiko turabona hano, canke yari yagiye gukora y'akazi? Jena nagiye gukora akazi, ngiye gukora akazi, ndakora hama mu nyuma biba ngombwa yuko ngaruka. Muri makikara akazi ntabwo nari nagiye kwiga, nari nsanzwe ndabizi, nsanzwe ndabikora. Nabivuze ko nabitanguye nk'akazi, nkora akazi ko mu nzu pore mu nyuma nyene Imana iza kumiyo chance yo kugenda, ariko nza kubigira umwuga kurushiriza. Rero ntabwo nari nagiye kwiga, nari nagiye gukora akazi, ariko biba ngombwa yuko akazi gahera hama ndagaruka iwacu. Iyo bishitse Umu DIASPORA kaza ngaha mu gihugu ntasubireyo, abantu benshi baca batangura kuvuga amajambo ngo yasize akoze amakosa hariya, yaratukanye, yarivye. Nka Momo Melody izagiwe byari bimeze gute? Momo Melody yaje twizere ko azova asubirayo gukorera y'akazi, canke byagenze gute? Izajya Momo Melody byari bimeze gute? Namakosa yakoze byari bimeze gute? Yewe igaruka ryanje ririmo amahoro 100%, ririmo umuco ntangorane nimwe. Ahubwo na leta ya Amerika ntabwo bigeze bamenya ko je nagarutse, ntabwo babimenye. Muri make waratorotse? Muri make akazi karaheze bivanye na decision ya chef twari turi kumwe nakorera. Rero nta kosa narimwe, n'ubu naho no gindi chance nkabona visa nkahita ngenda, imiryango yoba yuguriye no shika ninjira mu gihugu ca Amerika, nta ngorane nimwe. Canke waborewe n'akanoti, wabwize taka kanoti je mfise ibihumbi 5 mfise by'amadolari, ahandagiye mu Burundi kugisi. Nabivuze ko akazi gahejejwe, kaheze ku nguvu, kaheze nanje ntavyifuza, nta navyibaza, ariko ntabwo ari impamvu yindi nimwe iri negative yoba yanturutseko. Oya. Momo Melody agamaze kugera muri Amerika yasanze gute? Kubera ko itekino bitandukanye n'ivyahariye. Ego. Ivyo ni gute wamenyereye ivyo wateka hariya, ni gute wabisanze bimeze gute? Mu mibereho yaho wasanze hameze gute? Bon, imibereho ya hariya biri different nino, urumva mu Burundi na Amerika urumva bari kure, bari imbere yacu kure kurundi rwego cyane. Noneho wabivuze ko buri muntu wese isi yose su Burundi gusa, isi yose umuntu wese a dreaminga gushika muri Amerika. Rero bivuze ngo ico gihugu isi yose buri wese bavuga ngo ni igihugu c'isezerano. Oya, sinibaza ko ariko twovyita, ariko ni igihugu giteye imbere cyane. Bon, ntaburi ingorane, ntaburi ngorane ko si mwijuru, ntaburi utuntu tugorana, ntaburi utubazo ko si mwijuru. Hamwe twumva bavuga ko mwijuru ntwashikayo ibibazo tuzoba tubisezeye, ariko ni hahandi buri muntu wese kwisi yifuza kwashika, kandi yahashitse utu tubazo dutandukanye duhura natwo ngaha muri Afrika kenshi vraiment nimiburi ngira ngo ibice 90 ngira ngo n'umunani
ubu dusezeye bon bien sûr ibibazo ntibibura kuko ni kwisi nabivuze rero bivuze ngo nahantu hatandukanye n'ahandi hose kumbure n'ahandi hatandukanye ho muri Afrika bivuze ngo ibintu vyaho biri imbere birateye imbere kurusha rero n'igikoni cyacu kiri hasi cyane y'ibikoni vyo hariya yego bivuze ngo utuntu nabonye yo nta nubwo kumbure nshobora kuza kudukora ngaho kubera yuko uburyo ubushobozi ubasha ibikoresho biragoye yego ariko mu Melody hari abantu benshi bari hariya nubwo akazi kohera tumavuga ati genda arara mibarabara gusubira Burundi sitarudi Burundi kabisa bro jewe nta mpamvu nimwe nigeze niyumvira cyangwa niyumvishe yuko yotuma ndeka kugaruka mu Burundi ngo ni motifi canke yo mu Burundi ngo bitume nemera kuja kuba mu ibarabara bro nibaza yuko ari sinigene no vyita ni izina riri kwitwa homeless kandi uzi ko ufisi wanyu ufisi abiwanyu ufisi yuva ufisi yuvuka nibaza yuko kwitwa homeless nibaza yuko ari irindi zina ikindi jawe yo mind ntabwo yaje yo kwiyumvisha yuko no kwideklara nk'impunzi byari gukunda nari kwideklara nk'impunzi nkaza gutanga ubuzima bwanje bushasha mugabo iyo mind wageze ufise imyaka ingahe muri Amerika bo nari nkifise imyaka 19 wari uri muto cyane muto ya nari nkiri muto rero iyo mind yo kwiyumvira ko noja gucika ikibandi mwibarabara motife ngo mbe muri Amerika ndekugaruka muri Afrika ntabwo nigeze ndayigira jewe nagiye ku murongo niyumvira nti okay nje mwibarabara nje gukubitwa na hiver mbe mwibarabara ese no bigenza gute kugira ngo ni declare nk'impunzi kwa nitwa impunzi kandi ntigeze mbi impunzi je nari nagiye kuri visa ya leta passport yari ya leta byose byari vya leta rero ntabwo nigeze niyumvisha yuko nkwiye gutukisha igihugu ngo nitwe impunzi kandi nagiye ku mpapuro zayo za leta hama ngo nze kuja kuba mwibarabara byabaye ngombwa yuko mfata itike habandurira indege ndagaruka ni kihe kintu cingenzi mu Melody yabonye gitandukaniyeho n'ibifungurwa byo ngaha donc ibi usanzwe utegura ngaha bitandukaniye he n'ivyahari bon sinibaza mu bisanzwe inteko nizo zitandukanye kandi umuntu yazi guteka urashobora kumenya guteka inteko yo mu Kirundi inteko y'abafaransa inteko zitandukanye rero nibaza yuko bivanye nuko nka jewe ndazi ngene bateka bitandukanye nka jewe nta vyahatari mbona mugabo okumbure nko batabizi atazi tinga bateka uko bimeze ukuntu kuje ibirungo Amerika bakoresha ndabizi nk'umunyamerika je akambwira ati ntegura n'umunyamerika nobazi ngene ndamutegurira rero nta cyahatari cyo bakirimo no vuga ngo kiratandukanye mu mugabo inteko bivana ku mutetsi je nka jewe ntacyo bimbwiye ndabifata ibisanzwe kubera yuko cuisine yabo ndayizi ku bantu batamuzi mu Melody muri kano kanya mu Melody ni umuntu afise umuryango ibintu vyiwe bimeze gute nimba atari bana jewe ndi seriye ndakuze na decision yo guhagarika umuziki kugira ngo nige kurondera ubuzima kugira ngo nige kuva muri ya mastire ya buri mwanya yo gushaka gusa neza buri mwanya atakiri mu mufuko umuryango waracanze warashizemo waratunyishiramo effort jewe mfise umuryango ndafise umugore ndafise abana babiri ntunze niba nsohose mu gatondo nkazinduka niruka saa 11 umuryango wanje ubutegemeye uti araza kuzana umukate bivuze ngo jewe sinkiri muri babahungu birondeza bandikira udukobwa muri message abona agafoto kuri Facebook ahita atera demande just kugira ngo agatongoze no byo narahejeje ndumuntu ari seriye ndiko ndafocusinga nejo heza hajewe n'abana banje yes uravuze ku ijambo umuziki nijyari Morodekayi yabaye mu Melody nijyari yafashe decision yo gusubira kwitwa Morodekayi kandi twizere yuko uzosubira kwitwa mu Melody ugaruke mu buririmbyi ugaruke kuririmba hari abantu benshi twakumenye nk'umuririmbyi na je ndimwe of course urabizi kuva kera natangwe ndi umufana wawe kuva kera urabizi ko nagumye ndakubaza ati momo biri gute
Bon, jewe ubwa mbere ndibuka nkikora indirimbo nise nyemerera nari nitwa Black Momo mu nyuma nza gucenjinga izina hari 2018 je pense naho nita Momo Melody ndakora indirimbo zitandukanye hama mu nyuma nibwo nagiye gufata decision yi 2024 yuko nomera nk'uhagarika ndetse ndakizwa ndakurikira Yesu ndamenya Imana icari co. Kubera iki gucufuta n'indirimbo zawe kuri YouTube channel? Ni decision yanje. Iki indirimbo wari kuzigumiza ko nawe ari gukizwa ntawe gucuzikora kuri YouTube. Bo nta muntu numwe ari hari umuntu yanyandikiye anduyikira iyo ndirimbo agapande k'indirimbo yiwawe ntoyi arambara ati ndashaka ino ndirimbo ndayikure hehe ashaka kugira ngo imufashe iki kugira none wari waziririmbiye iki warazirimbye kugira uzifashe abantu nari narazimiye sinaye bwazimuruke sinaye bwamenye icyo nkwiye gukora nzoririmba gospel nzoririmba indirimbo zihimbaza Imana wayi ntoririmba indirimbo zivuga ubukuru n'ubwiza bw'Imana wayi ntoririmba indirimbo zihayagiza igihugu cy'u Burundi zivuga ingene igihugu cy'u Burundi kimeze izo nizo kubaka abantu nibaza yuko gikuru ni ya talent Imana yaduhaye yo gushobora gucurura ubwenge ukandika ijambo kurindi ugakuramo ibintu bishobora gukora ku mutima w'umuntu. Urashobora kuririmba Burundi ukaririmba ibintu bikora ku mutima w'umuntu. Urashobora kuririmbira Imana ukaririmba ibintu biha icerekezo abantu atari ngombwa ziya ndirimbo z'isi ziya ndirimbo zitumirira abantu gukunda ubusambanyi gukunda akabore gukunda biri ako tukiri ngaho nyene none tuvuge yuko abaririmbyi benshi baririmba indirimbo zikundisha abantu gusamba. Bo ni bivana no gutahura k'umuntu. Je nagiye kwitahura nsanga nivyo narindimwo. Je nagiye kwitahura nsanga niko nariko ndaririmba. Rero n'umuntu wewe ni uri umuririmbyi uririmba izo ndirimbo zijana nivyo niko bari kuri kurabitahura ntabwo niko ndagukondana ni je ku ruhande rw'iwanje jewe niko nagiye kwitahura mu nyuma mfata decision yo kubireka no kubihagarika kubera yuko namenya yuko icyo nkwiye gukora atari kuguma ndirimba. Twizere yuko Momo Melody ni agaruka azobakiri muri kandi kumana aririmbira Imana azobakiri muri Master Music. Master Music ni umuvyeyi wanje niba wamenye iryo zina ukamenya jewe menya yuko Master Music yabizemo ama pourcentage menshi kwijana kandi nta nubwo bari tayari kundekura nta nubwo bari tayari kunta. Ubwo no bivuze kubera ko boss wa Master Music namubonye nga wamubonye nga ariko ntari nga kandi ni numukiriya yaje kurya umutwe w'impene siwe yampaye umuhogo wo kuririmba ico novuga cyose ndakivuga nisanzuye. MASTERLAND yaracanze byinshi cyane kugira ngo izina ryanje murimenye mumenye Momo Melody yashizemo inguvu nyinshi cyane yashizemo uburyo bwinshi cyane yashizemo ububasha bwinshi yashizemo ububasha mw'ivyiyumviro byinshi yaramfise no mu mugambi cyane kumbure nshobora kuba naramudesevye guhagarika umuziki ariko sinibaza kuko nawe yarakeneye yuko umfata decision nk'umuntu w'umugabo kugira ngo menye icyo nkwiye gukora nitunge jewe nka jewe nongere ntunge n'umuryango nongere mbe n'akarorero mu bajene benshi. Hari abajene benshi bitwaza motife ngo nabasani ngo beze ngo yo kwicafuza akirirwa aryamye mu cyumba akirwa aryamye agaramye mu cyumba yandikira abantu yandikira aba diaspora. Uno munsi aba diaspora tubandikiye tubatura imigambi barabaye desi kubera abantu babandikira babahenda babesikoka. Rero ntashobora kuba yarabaye desi no kubona umujene wiwe yubatse yakuye amaboko mu mpuzu kugira ngo aje ku kivina. Ari nayo mpamvu mfatiye hakanya ho guhanura umuntu yitango n'umusani afise iyo code yamuzigije mu mutwe yamuzingamitse mu mutwe yo kwirirwa aryamye mu nzu yandikira abantu abacoresha yo kurya y'amayinite ya déplacement. Men waracerewe niwo mwanya birashoboka kandi bigakunda yuko ku munsi winjiza 10,000 winjiza 15,000 ukibeshaho wewe nka wewe mama gutelefone ari ugatumba kugira ko agwaye ukamurungikira umuti akivuza kabisa ugatunga n'umuryango ukitunga ugatunga n'umuryango ndetse ukanaziganya kabisa. Twigarukire mu kazi kawe urimwo line kubera ko niko nako katuzanye kubera imitwe y'imene ni hangaho umaze kubibona
Foko dukrea dushasha kugira ngo tudasanga turi kugwanira mu kazi kamwe n'abandi bantu benshi. Rero nico nahisemwo. Hariho nibindi ari specialite yanje. Ivyo iyo nayo ni nyama yitwa gute? Bayita amavya y'inka canke ama speciale. Rero foko umuntu akorera mu tuntu dutandukanye nuto abandi bakora kugira ngo n'umukiriya azoba ari Gitega amanutse aji Bujumbura azavuga ati directement kwa muhomero dikujye umutwe w'impene. None iyo nyama unyeretse uhejeje kunyereka barayigushorera nga? Barayisho. Yazanye na 30 minutes amara. Twizere barizera kandi baremera ingene tuyategura iyo nyama yinjiza iki? Twizere yuko ubuzi we nk'umuntu abitegura ubuzi ibintu bigiye bitandukanye ku bintu ubu uri kurategura. Abahinga b'inyama bavuga yuko ngo inyama ngo isanura actually inyama uriye isanura ahisanze yindi. Bivuze ngo abisuzugura kuri size karibu cyane twizere yuko ikizaga sana hari yayi kuri ari yayi ariko igiye abagabo gusa. Oya abagabo barayijya ariko n'abagore ibizira byari vya kera. None umugore nawe ayiriye kandi wavuze ngo isubirira ngo hari yahagizene. Siyo gahunda nyamukuru. Gahunda nyamukuru no kuryoherwa. Kirazira kurya ibinyama birimo ibinure vyinshi. Uyiriye ibinure ni zero. Nta kintu na kimwe kirimo. Bivuze ngo iyo uyiriye ibintu vy'ibivuta ubu bikwefye. Ikindi ni nyama yoroshe. Naho yoba ari umwana atagira amenyo yoyijya abantu baba bikuriye yifitiye akabazo k'amenyo kugwana n'ikintu cy'umusoso kirira kumubabaza ningana n'imitsi. No man, wewe ari ama speciale naho batamenye ugira n'ugusyonda gusa ucumira nta ngorane. Muri make inyama yoroshe, ikindi nta bintu by'ibinure birimo. Ivyo bintu byo kubaye uko ngo inyama isanasana higiye doesn't mean yuko uyariye nawe ucugira manini. Ntabwo bisigura gutyo. Ntabwo bisigura ngo uyariye ucugira manini, no. Sico bisigura yuko barayakunda. I don't know. Iyo nayazanye naho ziba ari nk'intete nka 50 mwanya mara jewe ndafise ukuntu. None bahora bakubwira yuko bayakunda kubera iki? Jewe ndafise ukuntu nandaza special majewe ndiko ndayadandaza ni muri mohari dasanzwe masemerera. Hariho n'uwundi acaza agaca komanda sinzi kubera yuko yabaye influence. Ngira ngo abaye influence agaca komanda agaca yumva ukuntu tuyategura special maswati tukayakaranga nk'uko umuntu turiko turakaranga umutwe cyangwa tukayotsa akamarinade dushira ko ukuntu abaryoshe uburyo abafise nkabona mu kanya gato barayamaze. Momo Melody ni gute nizahe challenge akunda guhura nazo mu kazi kiwe n'aya ma feedback akunda kubona mu kazi kiwe? Challenge nta kazi na kamwe uzoyiburamwo kuko nabajya bakora mu biro ntibabura ama challenge bahura nayo. Hari n'igihe hashobora kuza umuntu w'umusazi akamwakira akagenda muhaye ikofe. Bivuze ngo aha turi mu kazi turahura n'ama challenge menshi. Like par exemple nk'ejo haraje umuntu yiyitanga n'umushefu. Bivuze ngo n'umushefu acaza yigira muremure ngaho mu kazi kanje ashaka yuko ngo mpagarika amakomande y'abantu ngo banze namugirire gwiwe. Or niba ari kintu ndanka kurenganya umukiriya kuko ntabwo buzanya amahera y'amadovize arenze ayandi abandi bakorera bazanye ariko ndakorera yabo agahita azana igitugu ngo je ngurumva ngo je ngo sindindira ngo hitongungirira gwanje je nanye sindabikunda. Iyo ni challenge kwibaza umuntu mbere bibaye ngombwa yuko yakurisha imbere hagacaza uwundi ngo nukafisi igiti ngo nukari umushefu ngo nuko ari uca nkaru agahita kugira ngo hagarika ivyo by'abandi ubigi. Ni challenge biremereye akakumvisha yuko ngo yona gufunga motive ngo ntushotse ukora komande yiwe. Iyo ni challenge. Zindi challenge n'abakiriya baba bashaka kugenda batakurishe sometimes ukasamara gato ugasanga yagucitse yagiye atakurishe ariko ivyo it's nothing naco bivuze nta ngorane nimwe uri mu kazi. Je nadesize guhagarika umuziki, nadesize guhagarika kwa gushaka guhora ndikonsa neza, nadesize gukura kwa Madrid. Uribuka yuko style yanje zari nayi ndabizi nadesize gukura ko dread n'amatrace yo mu mutwe ya buri mwanya kugira ngo akayashu kabire muga ku mugoroba mbe nabonye akanoti runaka kinjiye ariko ntaguma ndakwandikira we Jojo ndungikira 5 bimeze nabi inzarira kiranyica ariko nakoze ninjije kugira ngo ejo
ya modoka nifuza, ya nzu nifuza, ya iPhone 13. Guys, I'm saving for my iPhone ya 13 Pro Max. Ndiko nda saving kubera iPhone ya 13 kugira ngo nzoze nkora n'ama video yanje. Urabizi ko nari mfite ikiganiro cyitwa mu gikoni. Mbe byagenze gute? Warigisha, ndabizi ko wigisha, waratanga certificate, byavuye birangira gute? Naragira nakota kamera buri munsi. Usanga gukota kamera buri munsi ntavyo novamo, ntavyo noshobora, ariko warabuze abasikonsa icyo gihe nyene. And that's why navuga ndiko nda saving ku bwa iPhone 13 Pro Max. Umuntu azoba ashoboye kunterera show time, ndiko nda saving ku bwiyo. Ni nayo mpamvu je ndiko ndakorana inguvu kugira ngo ndayironke. Ninamara kuyironka nzokura ibiganiro bitandukanye vyigisha abantu, nzobigiramo inyungu n'abandi bazobigiramo inyungu. Biramaze gushika Momo Melody ivagiwe muri Amerika akagaruka ngaha akiyumvira yuko ari ubusamazi yoba yaragize. Bo kwera n'abandi bantu bagwayivuga tuwe warasamaye man, chance never comes twice. Ntabwo igaruka chance, ariko siko biri. None ku chance ya mbere yasanze aho ndi jewe hari visa nigeze ndondera, hari inguvu nigeze nshiramo, hari amashure vyansavye kugira ngo nje muri Amerika. Why iyo chance itogaruka? Ko nahabonye ko nzaho no cino munsi, ko nzingene no demanda visa, ko nzingene no bigenza, ko mfise n'ama contact atandukanye muri America. Uno munsi no bacha ko ndabinginze ni mumfashe bigende kunuku ngaruke. Why your chance itogaruka? Irashobora kugaruka of course. Rero nibaze ko jewe ntabwo nicuza cyane, ariko niyo bigarutse sometimes nkagomba kwicuza, nikubera ko mba ndemerewe n'abantu bambwira ngo urubango bimeze kunugu, ariko ndashima Imana sindara ubusa, umuryango wanje nturara ubusa. Uko biri kose niba Imana yanditse ko iyo chance izogaruka, kandi naho je no subira America nabwo ari igihugu nobangiye gusaziramwo, gufiramwo, kwifuza kuzopfiramwo, nobangiye kugira ngo planning future yanje ni yabana. Ntabwo nobangiye kuzobayo ngo mbeyo burundu, ko bari kurondera imitayo kugira ngo ngaruke uno munsi. Urabona ko ndandaza imitwe y'impene, sometimes ndacisha mu nkarangura imitwe y'inka, ko bari kugira ngo ejo nzisange mfise amaboucherie ahantu hatandukanye nko mu quartier atandukanye muri iki gisagara ndetse no mu gihugu hagati. N'indi migambi of course. Muroze kai bimusaba umwanya ungana gute kugira ngo umutwe w'impene abahejeje kuwutegura? Mbega uri abakiriya bahora bakubwira yuko uri kinyama zingana gute, ubu umeze gute? Nibaza uko si umwanya munini, n'ubu niwo ndiko ndategura, ariko vyabaye ngombwa ko ngenda pore kubera yuko twariko turakora ikiganiro kugira ngo sinihute cyane ngo bisigane n'ikiganiro, ariko umutwe mu kuwutegura nta minota 30 irenga. Nuvuga iyo minota 30 ni kudezosa, kuvanamwo amagufa, kuko nta gufa nshiramwo, ukuvanamwo amagufa no gukaranga no kuwusereva. Mu gihe ufise abakiriya benshi nibihora bikugora. Ni nayo mpamvu kabarakazi, ni nayo mpamvu nitwa umukozi. Iyo bingoye ntabwo bisigura ngo ndabireke, bingoye rero bisigura yuko shiramo inguvu zirushije kugira ngo making sure ko akazi kariko kagenda neza. Yeah. Kugira ngo turangize, nabonye CEO wa Master Music ari ngaha ariko aranaguhereza amafaranga. Tuvuge ko yareka aratanga komande y'umutwe w'impene. Oya, nereka aratanga komande, yaraje kundiha, ntabwo yari komande reka aragira, yaraje kundiha. Kandi invita n'abandi ni benshi baguma baza kunshorera ama supporting aba warase, thank you so much. N'abantu yo baje ngaha banshorera amafaranga afashe, ba DJ NC murabazi, n'abandi batandukanye bandega baje, n'abandi ni benshi ba crown twizere ko hariho n'abandi bagiye kuza biciye nka kuri Marengo Media. Nibaza ko naberetse ko nakuye amaboko mu mpuzu, nakuye mu mpuzu kugira ngo mu supporting, apana yuko nguma ndigishomere. So welcome, you need to support me kugira ngo mbashe gutera imbere. It's your time to support me guys, welcome. Turiko turarangiza nakari kajambo mu Melody yobwira abajene bagenziwe babandi baguma muhira badashaka gukora, baguma baryamye, basuzugura ubuzi muri rusange. Nibakomeze bajyamye, bari byo babona bungukamwo, bakomeze bajyamye. Gusa ico nzi cyo baragowe, amafaranga ntashobora gusanga ahantu wicaye uri. Nta muntu numwe azoshobora gusponsoriza muri iki gihe, agusponsoriza uryamye atakintu ufise uri kurakora. None bareka gusponsoriza mu biki? Wo gusponsoriza n'umuntu ari ku murimo,
fata agatahe naho kaba gatowe naho ibijyane ko ndakora nta na 100,000 bisaba kugira ngo utangure nta na 100,000 bon bien sûr ikibanza ariko ku munsi uraronka nka 10,000 wakuyemo yene ayo ndonka na nibanga ry'akazi icyo nzi cyo nuko inzu mbamwo nyene inzu nta nduru dutera mu muryango mu gatondo simvyuka nyomboka kubera yuko ngiye ntatanze rasyo nshatse ndasohoka ngira kwibarabara nkagaruka nkavuga nti oya ngorora rikoro ishato ni goro ikwere ko manasize rasyo of course bivuze ngo utubazo tumwe uko biba biri kose usanga twakemutse hagarika support guys abajene benshi bishwe n'amasaporo zirabarembeje ugasanga reka afata amasaporo 5 sinzi ayigeze kuno musigira ngo ni 2000 nivyo numva support 5 ku munsi ni 10,000 urumva buri kura konsoma uba wiyarangije uko bishoboka kose 10,000 ukayaronka iyo support ariko kwibaza ko woronka 100,000 kugira ngo utangure umutahe ku munsi ushobora kwinjiza 20,000 cyangwa 25 cyangwa 15,000 cyangwa 10,000 ayo saving ahantu bikakunanira cyose ni mu mutwe bipfire mu mutwe babipfuye nuko yes mu kurangiza nakaye kajambo mu melody yobwira abakunzi ba Marengo Media bashobora kubona kino baza gushobora kubona kino kiganiro bashobora kumusupport abakeneye kumusupport mugahe buryo nimumfashe je nkeneye amafaranga nkakenya nuko muza kunshorera nuko sino bigira ibanga umutaye mvise ntabwo unshimishije mfatiye ku migambi mvise ndakeneye support y'amafaranga ndakeneye support y'ivyiyumviro bivuze ngo ivyiyumviro byanyu aha kunyereka aha kumpifi isimo good yuko unyereka ingene ndayirobera kuko mpaye ifu no munsi urayimpa na nejo ntondi wangu yimpe na hirya ejo ntondi wangu yimpe ariko unyeretse ingene ndayirobera ni byiza kurusha rero ivyiyumviro byawe ni birusha amafaranga wumpa kuko byo bituma ntobora nkabona naho nikurira amafaranga kurusha amafaranga wumpa yes ndagushimira cyane momo nizere ko nzoza dukore iyindi parti gira kabiri twisanzuye ibintu bimeze neza ndagushimiye cyane wevuye ku mutima nizere ko nza kuzimana ndabashimiye ni kuri 69 057 372 Momo Melody kuri abakunzi ba Marengo Media babwire aho bashobora kugusanga kugira baze kugushorera nabivuze 69 057 372 aho ni WhatsApp yanje ni kore isanzwe kuri Facebook Momo Melody urantora gwahita unterera ivyimviro vyanje kaze na karibu ni kuri Chez Sandrine Bar nkuko mubona vyanditse ugaze kuri Gare du Nord uraduga ushitse hano limitere ikorera ugashika kuri main d'œuvre ugashika aho bita ku mutimbo haratumberanye mariko nakora Monday to Sunday from PM gushika midnight gushika 0h sa stage mariko ndakora mariko ndabahereza imitwe y'impene amavyayi y'inka nkwaya nababwiye isosiso of course salade kameze neza sometimes you come ukavuga uti je nshaka n'ubugari why not n'ubugari urashiramo ibintu bimeze neza ku mutwe utetse muri sauce provençale ibintu bimeze neza kaze na karibisho time to support me guys ndabashimiye cyane muba cyane abantu bihanganye bagakurikirana higano nubwo ari kirekire mukomeze kugira subscribe kuri Marengo Media yes kugira ngo musupporting umuntu umujene nka jewe yahagurutse ahagarika umuziki ntivyari byoroshe guheba bon noita novuga nti ni hit cyangwa beze na rivise nasohoye bebe zora yarafise brand abo muri kano kanya ndakubareti ngirira akantu gatoya kagogo ntushobora kwanya mwanya mfise namwe mfise wo gutanga kapera vyiza biri imbere bizoza rero tuzokora kubizoza ya ndagushimire cyane ndabashimiye cyane take 5 nundi mwanya muzogaruka ngano habaye imijoro ariko kare kugira ngo tuzokore vyiza kurusha yes kabisa abakunzi ba Marengo Media ndagushimire cyane bivanye naho uherereye uri kurakurikirana kino kiganiro yes ni trending show ni bya bintu biba biriko birakundwa muri aka kanya ni Momo Melody yitwa Morodekayi kuri uno mwanya yitwa Momo Melody akiri umunyamuziki ndabashimire cyane ngira mwabonye byinshi asanzwe akora mu supporting guys ibintu bigende neza una making sure yuko wagize subscribe kuri Marengo Media usheko na commentaire ugire na share ubisangiza abandi ibintu dukora biba bimeze neza una making sure kandi gukorana na Marengo Business isanzwe idandaza ibintu bigiye bitandukanye amabafre amatapi ama televiziyo ibintu biba bigiye bitandukanye uraze kubibona hariya kuri screen uraze kubona n'akanimero uze kutwandikira hasta la vista ndabashimire cyane muri abantu babubaho